iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda impirimbanyi uburenganzira bwa muntu Aimable Karasira Uzaramba arasaba guhabwa abamwunganira mu mategeko kugira ngo ashobore kuburana. Mu Burundi abarobyi bo mu kiyaga cya Tanganyika barasaba gusubizwa icyumweru cyo kuruhuka basanzwe bahabwa buri kwezi. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko abantu bagera ku 129 bishwe bagerageza gutoroka gereza nkuru ya Makala iri mu murwa mukuru Kinshasa. Ikaze mu kiganiro Iwanyu mu Ntara. Rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi kumwe na Fidele Niyongabo. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda Bobi Wine yarashwe ku kuguru n'abashinzwe umutekano nyuma yo guhangana n'abigaragambyaga i Kampala. Fidele, Bobi Wine yarasiwe ku mugwa mukuru wa Uganda Kampala nk'uko vyatangajwe n'umugambwe wiwe utavuga rumwe na leta. Amasanamu yashizwe ku mbuga ngurukana bumenyi ejo kuwa kabiri yerekanye Bobi Wine akikujwe n'abamushigikiye basemerera avuga ko yarashwe mu kuguru mbere uko bamwe muri bo bamufasha kwinjira mu modoka yari murindi. Umugambwe wiwe National Unity Platform watangaje ko abajeje umutekano bagerageje kumwica. Uwo mugambwe watangaje ko yakomeretse bikomeye inyuma yo arashwe mu gice c'umugwa mukuru Kampala citwa Wakiso. Ntaco igipolisi canke abandi bategetsi bavuze buno nyene ku vyabaye. Bobi Wine yaritoje mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2021. Yatsinzwe na Perezida Yoweri Museveni mu matora. Bobi Wine yavuze ko yaranzwe n'ubusuma. Bobi Wine, umucuraranzi w'umuziki, yatsindiye ikibanza cyo mu nama nshingamateka mu mwaka wa 2017. Arakundwa cyane n'abakiri bato muri Uganda, cyane cyane mu bisagara. Muri Burkina Faso imiryango y'abantu 400 bishwe n'abarwanyi bagendera ku matwara ya Kisilamu mu kwezi gushize barasaba ibisobanuro leta. Imiryango yabuze abayo ivuga ko abantu 400 bishwe bagirije abategetsi ko abantu abo bose bagerageje kuvuga ku vyabaye. Ishavu ry'ababuze ababo riko rituma abasirikare bayoboye Burkina Faso baremererwa kurushiriza. N'abategetsi b'amadini bifatanije nabo mu kunebagura inyifato ya leta kuri ubwo bwicanyi bwabaye. Ku itariki 24 y'ukwezi k'umunani kurangiye, intagondwa z'abayisilamu zarishe abantu batari bake mu bwicanyi bwo mu gitero kimwe butari bwaboneke mu mateka ya Burkina Faso kuva ibitero vy'imigwi ikorana n'umugwi Al-Qaeda na leta ya Kiislamu bitanguye gutandukira ico gihugu bivuye mu gihugu bihana imbibe ca Mali mu mwaka wa 2015. Avyinshi abategetsi b'abasirikare bayoboye Burkina Faso bavuga ku vyabaye, uretse kuvuga ko abasivile n'abasirikare bishwe ntagitigiri c'abishwe batanze. Barcelona ni kimwe mu bisagara bitari bike bigaramiwe n'abagwanyi b'abayisilamu. Ababa muri ivyo bisagara bagerageje kubivamwo bashobora kwicwa canke bakanyuruzwa. Abantu barenga 10 baguye mu mpanuka y'ubwato bwari butwaye abimukira bashaka kwinjira mu Faransa. Umukuru w'igisagara ca Boulogne-sur-Mer Frédéric Cuvillier yatangaje ko abantu bagera hafi ya 70 bari mu bwato bwagize isanganya. Abajejwe gutabara bashoboye gutabara abantu 65, benshi muri bo bari bameze nabi cyane. Indege za kajugujugu 3 n'ubwato 4 vyakoreshejwe mu gikorwa cyo gutabara. Byari bitegekanijwe ko umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu Bufaransa Gérald Darmanin agendera aho iryo sanganya ryabereye ku mutaga wo kuri uyu wa kabiri. Ubwato butoyi butwaye abimukira bugerageza kuja ku muhora w'amazi ari hagati y'Ubufaransa n'Ubwongereza bwariyongeye mu myaka ya vuba. Abimukira baba bariko bagerageza kuja gusaba ubuhungiro mu Bwongereza. Isanganya ryo kuri uyu wa kabiri ni rimwe mu masanganya atari make abera muri uwo muhora w'amazi. Mu kwezi k'umunani k'umwaka urangiye abantu 6 barapfuye igihe ubwato bwari butwaye abimukira batari bake bwazama muri uyo muhora nyene. Urakoze Fidele Niyongabo. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram na X. Adresse yacu ni VOA Radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
mu Rwanda impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Aimable Karasira Uzaramba yabwiye umucamanza ko adashobora kuburana atunganiwe mu mategeko. Yasabye ko amafaranga ye yafatiriwe n'ubushinjacyaha yarekurwa kugira ngo abashe kwishyura abanyamategeko. Inkuru irambuye Eric Bagirugusa. Bwana Aimable Karasira agaragaye mu rukiko hari n'igikapu cy'umukara cyuzuye amadosiye nta mwunganizi mu mategeko yari afite. Umucamanza ukuriye iburanisha yamusabye kugira icyo avuga ku by'amafaranga ye yafatiriwe n'ubushinjacyaha. Ni amafaranga Karasira avuga ko ariyo yagombye kuvamo ikiguzi cy'abamwunganira mu mategeko. Avuga ko aburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ubushinjacyaha bwamuhayeho miliyoni 7 yishyuramo abanyamategeko, ayandi yifashisha mu kumutunga no kwita kuri murumuna we. Ashingiye ku bikubiye mu nyandiko itanga ikirego cy'ubushinjacyaha, Karasira yabwiye urukiko ko amafaranga bigaragara ko yafatiriwe agera muri miliyoni 40. Ayo niyo ubushinjacyaha bavuga ko akomoka ku byaha bumurega. Uregwa yavuze ko ibye byose byafatiriwe no kugera ku mpamyabumenyi ya kaminuza. Bwa mbere mu rukiko Karasira yarondoye akandika yabo k'amafaranga ari mu mabanki atandukanye avuga ko urwego rw'ubugenzacyaha rwayafatiriye ntirwayashyikiriza ubushinjacyaha. Yavuze ko asaga miliyoni 120 kuko banki irimo menshi ari miliyoni 85. Yavuze ko aya mafaranga ari mayo yakoreye nayo yasigiwe n'ababyeyi. Hanze y'amafaranga yavuze ko n'ibibanza 15 yarazwe n'ababyeyi byafatiriwe, bityo ko ari kwicirwa n'inzara muri gereza yagombye kubigiraho uburenganzira. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko ibyo bwakoze bishingiye ku mategeko. Bwasabye ko Karasira yahitamo kuburana atunganiwe cyangwa agasaba kugenerwa abanyamategeko b'ubuntu, bitaba ibyo akagaragaza abandi yakwishyurira. Yasabye ko ubushinjacyaha bwasobanura impamvu mbere bwamurekuriye amafaranga nyuma bukaza kwisubira. Bwasobanuye ko ibyafatiriwe byose bishingiye ku kuba Karasira atarabashije gusobanura inkomoko yabyo. Bwavuze ko Karasira ashaka kwinjira mu mizi y'urubanza, ashaka gutandukanya amafaranga hatari mu bibazo, nayo avuga ko yarazwe n'ababyeyi. Karasira yibajije niba kuba yarayahawe byashingira ku kuba ubushinjacyaha bwarategekwaga n'umuntu bitiranwa. N'imvugo yazamuye amarangamutima mu rukiko, ubushinjacyaha bukavuga ko atagombye gutebya. Yavuze ko amafaranga aramutse arekuwe yakwishyurira abanyamategeko akanita kuri murumuna we urwaye mu mutwe. Umushinjacyaha akavuga ko uregwa hakurikiranyweho ibyaha bikomeye. Yavuze ko nta bimenyetso bigaragaza ko Karasira yigeze guhabwa ku mafaranga yafatiriwe. Karasira ati nta na kimwe kinteye ubwoba mu byo ndegwa byose. Niba hari umuntu udashobora gutebya muri iki gihugu ni njyewe, kiretse niba mutagira umutima wa kimuntu. Umucamanza yamusabye kwiburanira cyangwa akandika nk'umuntu utishoboye asaba abanyamategeko b'ubuntu. Karasira ati igihugu cya mbere muri Afurika mu kugendera ku mategeko niburaniye kabaragahoma munwa. Avuga ko aramutse ahawe abanyamategeko b'ubuntu nabo atabizera, akibaza impamvu umuntu wakoreye u Rwanda ari mwarimu muri kaminuza bashaka kumufata nk'umukene. Uregwa yasabye igihe gihagije kugira ngo amenye uko yabyitwaramo. Aravuga ko ashobora no gusaba ubufasha mu bagira neza, ariko ko nanone bigoye kuko muri gereza atemerewe na telefone yo guhamagaza nk'abandi banyururu. Humvikanye guterana amagambo akomeye kwa hato na hato hagati y'ubucamanza na Karasira. Umucamanza yavuze ko urubanza rwa Karasira rwadindiye kandi ko rugomba kuva mu nzira. Karasira yamusubije ko ari ufunzwe azi n'ububabare bw'igifungo. Karasira avuga ko muri gereza adafatwa nk'abandi banyarwanda, ahubwo afatwa nk'umwanzi w'igihugu. Umucamanza hari amagambo yamye abuza Karasira gukoresha mu rukiko. Ati ntukaze gukina iyo mikino, ntukaze kubwira itangazamakuru aho kuburana, ibindi ntacyo bikumariye, nkugiriye inama waburana urubanza rwawe. Karasira ati kuri nge bizarangira uko bigomba kurangira, mucamanza muzakora ibyo mushaka n'ubundi nta ribi. N'imvugo zarakaje umucamanza ahita asubika. Yasubiyemo inshuro zigera muri 5 ko Karasira yaba afite ubwunganizi yaba atabufite, urubanza ruzaburanishwa ku yindi tariki. Karasira nawe wabonaga ko yaragifite byinshi byo kuvuga. Umucamanza yamubwiye ko nta mpaka ashaka nyuma y'icyemezo yafashe. Umwanditsi yamushyikirije inyandiko mvugo y'iburanisha ngo ayishyireho imikono. Karasira arabyanga. Bamwe mu bakurikirana iburanisha ry'uru rubanza bagakeka ko iyi myitwarire ya Karasira yaba ishingiye ku burwayi bwe bwo mu mutwe amaranye imyaka isaga 20 nk'uko byemejwe n'abaganga batandukanye. Kugeza ubu abanyamategeko barimo Gatera Gashabana batangiye bamwunganira bamaze kwikura mu rubanza bapfa ko Karasira adashobora kubishyura. Ubushinjacyaha burega Karasira ibyaha 6 birimo guhisha ingiro jenoside, kuyihakana no kuyipfobya, ndetse no guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Karasira hakana ibyaha akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Yagombye kuba atangira kwiregura mu mizi. Urubanza rukazakomeza mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. Bagira ubusajwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Mu Burundi abarobyi bo mu kiyaga cya Tanganyika barasaba gusubizwa icyumweru cyo kuruhuka basanzwe bahabwa buri kwezi. Aba bakoresha bavuga ko kuruhuka bituma umusaruro ugabanuka. Inkuru ijwi ry'Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
hari haheze imyaka 8 abarobera mu kiyaga Tanganyika bakora ico gikorwa iminsi 24 bagaca bahagarika ikiringo c'indwi. Abarongoye igisata c'uburobyi mu Burundi bafashe iyo ngingo kugira ngo mu kiringo c'indwi batariko bararoba muri Tanganyika amafi ashobore kurondoka, abarobyi nabo bashobore gutaha mu ngo zabo. Bavuga ko muri ico kiringo co kuroba baba bavuye iwabo bakaja kuba ku musenyi wa Tanganyika aho bakorera umwuga wabo. Muri kuno kwezi kwa 8 bene amato bafashe ingingo ko boroba imisi yose y'ukwezi. Batanga isiguro ko mu gihe cici haba kumwirima haba ku mfato z'ukwezi amafi aboneka. Batireka rero tutarobye kumwirima tuyarobe ku ndenga. Abarobyi babona ko nubwo baguma baroba ku ndenga atagihinduka. Uyu murobyi twamusanze kumwe hawo mu Rumonge. Umwimbo dukuri ntiwiyongeye namba. Reka rero imboga zariho na hene kare tukiroba ku mancoro twarafunga tugataha mu mihira tugapanga umunsi tukabwira bose umunsi umuntu akaza gutangura akazi umunsi w'uyu bose akabyumva. Mugo ubu naho kubera ibintu byagiye birahinduka atagejeje dukoresha amantuzeye petrole dukoresha essence n'amabate mbasaba umuyindwi nawe basaba umuyindwi tubwire ko mpaka ukwezi kwinje mu kundi. Uyu mukenyezi asanzwe arangura imboga mbisi aho nyene kumwe hawa Rumonge nawe nyene nikabibona. Ubu nta mwimbo dufise undagara, nta mwimbo dufise, indagara zirazimvye. Nkuba akadobo kagurwa 205 206 ya ndobo nini ugasanga igurwa mu irake 4 5 3 n'amahera. Nta mwimbo dufise, nta mwimbo dufise. Umuntu agiye akaronka utwo duharagi tw'abana nutwo nyene mugabo imyimbo nta tugifise kabisa, nta kintu tugikura mu bintu by'imboga. Ingingo yo kuroba imisi yose y'ukwezi ntiyakiriwe neza na Bukuru Fabien, umurobyi twasanze aho kumwe hawa Rumonge. Nk'abarobyi twasanze umenga n'agahohotero cyane kandi nta karusho kanini yakari. Ubundi bwo dukoresha imibiri, dukoresha ingufu, turaruha. Nicyo twasaba ukijya n'iyosubiraho ari so waronse wabuze waronse abana muhira bakakubona na nyina ukakakubona ugapanga byo mu rugo nabyo wama mubiri ukaruhuka ukaza gutangura umubiri wayegeranye. Benshi mu barobyi usanga atari abanyarumonge bashika muri ico gisagara iyo kuroba bitanguye bafunze bace basubira iwabo mu makomine yegereye ikiyaga. Mu gihe rero batobaha iyo ndwi y'akaruhuko hari ivyopfa mu rugo kuko Augustin wo kubwayo abifitiye amakenga. Nk'abantu dufate babazi bavuye mu mihiri wabo bageze no kubashaka babandaniza ko baroba bamwe ntibabashimva gutaha bashabigumira ino ubwo usanga ari abana banamvye umugore mama umugabo wanje ari he ubwo usanga mu miryango ni kibazo kuko tumye tubandaniriza ko kabasanga imiryango bayitaye ugashavuga ati ngo tuko turaroba kumbe kwa kuroba nako nta mbaga ziriyo hari abashabanyegereramwo kugira ane gutaha mu mihira. Uwo murobyi akorera kumwe hawa Rumonge ubafise ubwoba kukugenagiye gukorana n'uwamuhaye akazi. Bene amatarobaho mu Rumonge bo bemeza ko kuroba atakuruhuka ari byo byiza. Uyu batazira niyo wabunga afise amataroba. Ibyo kugara si byiza biba ari bibi kuko haraho hageraho kugara indenga naho hakaba hageze umwanya w'amafi ko bashobora kuyaroba. Rero amafi ashobora kuboneka ku ndenga canke akaboneka ku mwijima. Ubu ni hari byiza kuko turoba imboga zo ku mwijima tukaroba imboga na zijya zirengana ku ndenga. Ku makenga y'abarobyi ko basabye kuruhuka boca birukanwa uwafise amato arabahumuriza. Uwumvise arushe azoca asaba aje kuruhuka bamusubirize by'imfata kibanza. Aruhutse kandi yatunganije n'ibyo mu muryango azogaruka asubire ku kazi kiwe. Kubwabo bene amataroba guhagarika kuroba mu gihe bashobora kuroba imboga bituma bahomba. Mu buyobozi bw'uburobyi bw'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi Deo Nduwayezu amenyesha ko ingingo yo guhagarika kuroba iminsi 6 mu kwezi itarahinduka. Icyokorwa nuko abarobyi bo bisaba kugira ngo iryo tegeko rihinduke hanyuma babone gutangura kuroba badahagarika. Ubwo buyobozi buvuga ko ubundi ho abo barobyi bariko barakora amakosa nubwo bitwaza ko Tanzania, Kongo na Zambia batigera bahagarika kuroba. Nayo intumbero yuko uko guhagarika gutuma amafi arondoka akaronka umwanya wo gukura uzobupfuye kubwo abajejwe igisata c'uburobyi
mu Burundi. Banyenamato bo basigura ko kuroba imisi yose atari intambamyi na gato yo kurondoka no gukura kw'amafi. Igihonya amafi ni ikoreshwa ry'insenga zitemewe n'amategeko n'ubundi buhinga bwo kuroba amafi nk'uko bitangazwa n'abajejwe ico gisata. Urakoze Thierry Ndayishimiye. Tukivuga ku Burundi, nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye avuze ko gushaka umugore umwe bidakwiriye, mu ijambo yavuze mu kwezi kwa gatatu ku munsi w'abagore, abatari bake mu ntara zitandukanye z'u Burundi bamaze kwirukanwa mu ngo zabo. Mu idini ya Kisilamu baravuga ko ibi biciye ukubiri n'imyemerere yabo kandi bifite ingaruka ku miryango yabo. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abagore b'abayisilamu mu ntara ya Muyinga Bukuru Fodo yaganiriye na mugenzi wacu Oriane Itangishaka mubaza uko bakira ijambo rya Perezida Ndayishimiye. Bivanye n'icivugo cy'umukenyezi, umunsi mukuru wahariwe umukenyezi mu gihugu, n'ijambo nyenicubahiro yashikirije rijanye no guharika. Iryo ni itegeko ry'igihugu kandi n'itegeko ngenderwa ko umwe wese abwirizwa kurigenderako akurikije amategeko na cane cane amasezerano yoba yarashizweho n'igihugu yagenderwa ko mu kubahiriza umushingantahe kubana n'umukenyezi umwe udende. Ariko na cane cane ngaho naho vyafashwe iyo ngingo, bari kubwirizwa kwicarana n'amadini atandukanye bakumva imyifato y'amadini. Je nk'umukenyezi aserukira abandi mu idini ya Islam, nacakiriye ko ari itegeko ry'igihugu mugabo atari itegeko ry'Imana, kandi ntawugarariza indongozi ahishize ntukuraho. Twebwe nk'abayisilamu mu mategeko y'idini yacu ntituvyita guharika, si uguharika, ni isezerano riri mu kigabane ca Quran, ariho Imana yategeka uti nimwabire umwe, babiri, batatu, bane ku babifitiye ubushobozi batazojyanisha abakenyezi. Mw'ico gihe Imana imaze gushiraho iryo sezerano tukaca turijamwo tukarimanyagura, tuba tugiye kubiri n'amategeko y'Imana. Hanyuma ku kijanye na twebwe abayisilamu twacakiriye nk'uko igihugu kikivuga, ariko twebwe ntitwogarariza itegeko ry'Imana. Imana nayo twigararije, nayo tuzanira amahano yayo, kuko n'abadutanguriye, intumwa zadutanguriye, ba Yobu, ba Yozefu, ba Aburahamu, bari bafite abakenyezi barenze umwe, kandi Imana igasezerana ivuga iti uzokurikiza iby'intumwa zanjye zakoze azoba ari umukunzi wanjye. Aho twebwe tubona yuko ari kwica isezerano ry'Imana, kwica amategeko y'Imana. None muri ico gihe amategeko y'igihugu muzoyabamwo gute? Bizogenda gute ko twumva yuko hariho abakenyezi bamaze gukurwa mu ngo zabo? Ico kibazo co cifashe gute mu bayoboke b'idini ryanyu? Abakenyezi cane cane bari hanze y'ingo zabo ubu vyifashe gute? Mw'iki gihe kandi turimo n'igihe kigoye, igihe kitoroshe ku mukenyezi bita yuko ari umukenyezi bita umuhabara canke yarenze ibigo, canke umushinga ntashobora kuba yararenze ibigo. Twebwe ntiduharura ko yarenze ibigo, ariko aho bigeze uno munsi byitwa yuko turiko turasambura amategeko y'Imana, uko niko ndabyita. Tumaze gufata abakenyezi bamwe tubata inyuma y'urugo, abandi baguma mu rugo, byitwa yuko twinjiye direct mu gusambura amasezerano y'Imana. Ikindi naco haca haba iburagirika ry'abana, umwana aca abura aho ahagaze, ananirwa community, mpagaze hehe, mpagaze kwande. N'ico gihe iyo ngingo naho yafashwe bari kubanza kuyiga, mbega abakenyezi babayeho gute mu ngo zabo, twobafasha gute, koko guki kugira tugarukira agateka k'umukenyezi naho yoba yarabyaye. Bari kumva impuhwe basi z'abana babyawe kuri izo ngo zindi. Kumwirukana c'est pas une solution, ahubwo bo bari kuvuga bati umugabo nagumana umugore umwe, mugabo uwundi amurekere mu byiwe abandanya amufasha n'abana. None muri kano kanya ishyirahamwe ryanyu ririko rifasha abakenyezi gute, cane cane aho muherereye mu ntara ya Muyinga? Ishyirahamwe ryanyu muriko mubafasha gute? Twamaze gutegura yuko abakenyezi tuzobaha inyigisho n'ingene bo kwifata muri ivyo bihe bigoye. Ego abajejwe intwaro bobo muramaze kubegera kugira ngo iki kibazo bakibafashe kugikemura mu kibano canyu?
mu kibano cyacu abajejwe intwaro benshi ntituravugana, bamwe nk'abanyumbakumi abashef dokasi turakunda kuganira icyo kibazo, bwana bo bakakubwira aho umukuru w'igihugu yashize, twebwe ntitwokuraho, ahubwo tubwirizwa gukurikiza itegeko. Muri make ni cya kindi nyene cyo kwinjira mu igena ry'Imana, tukinjira mu idini y'umuntu tutabanje kwinjira mu bitabo, mbe ibitabo by'Imana by'iyo dini bivuga iki, mbese ibitabo byose biragihurizako. Rero akajambo kanyuma nohanura nobwira abakenyezi ba Kisilamu baba bariko baranyumva nuko bogira ukwihangana, hanyuma bagakomeza amasengesho, kuko ibintu byose ni mu masengesho, hanyuma no kwegera indongozi bazisigurire aho zizoja n'aho zizotwara abo bana, kuko imbere y'Imana nta kuvuga ngo Imana izoca urubanza yisunze iki. Imana izoca urubanza yisunze ibyaha umuntu yakoze, ntizoca urubanza yisunze umuntu yaraharitse. Murakoze cyane Madame Bukuru Fodo, aserukira ishirahamwe ry'abakenyezi b'Abayisilamu ngaha mu ntara ya Muyinga. Turabashimiye cyane. Namwe murakoze cyane. mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko abantu bagera ku 129 bishwe bagerageza gutoroka gereza nkuru ya Makala iri mu murwa mukuru Kinshasa mu gitondo cyo kuwa mbere. Abatuye Kinshasa baravuga ko kugeza ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri amasasu yaracyumvikana hafi iyo gereza. Ubuyobozi buvuga ko ibintu bimaze gusubira mu buryo. Eugene Mukankusi itangazo yashyize ku rubuga rwa X mu gitondo cy'ejo kwa kabiri, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Shabani Ruko yatangaje ko inkongi y'umuriro nayo yadutse ku nyubako y'ubuyobozi bwa gereza, ububiko bw'ibiribwa ndetse no ku bitaro. Uyu muyobozi yongeyeho ko abantu bagera kuri 59 bakomeretse. Mu itangazo yashyize kuri video yaragize ati, kugerageza gutoroka gereza nkuru ya Makala byavuyemo gutakaza ubuzima n'ibintu byinshi birangirika. Mbere umuyobozi wa gereza yari yavuze ko nta mfungwa zabashije gutoroka, yongeraho ko abagerageje gutoroka bishwe. Guverinoma irarimo gukora iperereza ku byabaye. Urubyiruko rwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruhamagarirwa gushyira imbaraga zarwo mu bikorwa bigamije kugarura amahoro n'ubumwe no kwirinda ibishuko birutera kudatanga umusanzu warwo wo kubaka igihugu. N'inkuru ya Jimmy Shu kandi bakomera. Insanganyamatsiko nyamukuru y'ibyo biganiro yagira giti, ndi umusore w'umukongomani kandi niyemeje gushyigikira ibikorwa byose bigamije kugarura amahoro, umutekano n'iterambere birambye muri Kongo. Ibyo biganiro byahuje urubyiruko rwahunze intambara rukomoka muri teritwari zitandukanye zakozweho n'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Abo bose baba mu nkambi z'impunzi zizengurutse umujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo mu burasirazuba bw'igihugu. Byabereye mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, kuri uyu wa kabiri tariki 3 ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Ni ibiganiro bigamije gukorera hamwe hagati y'urubyiruko n'izindi nzego zose za leta mu mugambo umwe wo kugarura amahoro n'umutekano mu duce dutandukanye two muri Kongo ubu twibaziwe n'intambara zitera amacakubiri mu banyekongo. Abayobozi b'inzego za leta batandukanye bari bararitswe muri ibyo biganiro bumvikanishije uburyo urubyiruko nk'imbaraga z'igihugu rufite inshingano ikomeye yo gufasha ko amahoro arambye agaruka mu burasirazuba, cyane ko narwo rwakozweho bya hafi n'ingaruka z'intambara. Nyuma y'umwanya muremure abatumirwa baganira ku kibazo cy'umutekano mucyo ukomeje kugenda ugaragara mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba, urubyiruko rwiyemeje ko rugomba gutera intambwe ya mbere mu guharanira ituze mu gihugu. Moise Batibuka n'umwe mu bari bitabira ibyo biganiro bavuganye n'ijwi ry'Amerika. Urubyiruko rufite responsabilité nyinshi cyane, nitwe turi cible, abantu bose baza nitwe abasore bahiga, nitwe bakoresha, nitwe turi abambere, kuko tibyashoboka ko intambara iza aho turi bitanyuze muri jeunesse, bitanyuze muri abasore nibo bafite imbaraga. Nyine izo mbaraga bafite bagize abantu babafasha gukoresha izo mbaraga, bazikoresha bakora ibintu byiza, kandi tukasanga ko turi gukora ibintu bidashobotse, turi kwisha bene data, twica bavandimwe bacu. Niyo mpamvu jeunesse responsabilité ikomeye kugira ngo imbaraga dufite tuzikoreshe neza kugira ngo tubone umutekano iwacu. Mu bitabiriye ibyo biganiro harimo n'abahagarariye amashyirahamwe atandukanye arengera uburenganzira bwa muntu mu ntara. Bamwe muri bo bavuganye n'ijwi ry'Amerika bumvikanisha uburyo urubyiruko rufite urufunguzo rw'ibyiza ndetse n'ibibi byo mu gihugu. Uyu ni Madamu Liberata Buratwa uhagarariye ishyirahamwe ryita ku bagore bakozwe n'ingaruka z'intambara muri teritware ya Rucuru, Masisi ndetse na Nyiragongo. Umusore
niwe ugomba kugarura amahoro, ariko umusore kandi uri kurwana intambara. Wa musore areke kurwana intambara ariko aje gushaka amahoro, kubera amahoro ntabwo tuzayabona turi kurwana. Amahoro tuzayabona turi kwicara hamwe tukaganira twese hamwe tugashaka ukuntu ko amajambere arazi iwacu. Ibyo biganiro kandi byitabiriwe n'inzobere zitandukanye mu gukemura ibibazo mu karere. Urubyiruko kandi narwo ruvuga ko rubangamirwa na bamwe mu bayobozi mu gihe rufite ibitekerezo bigamije kubaka igihugu. Muri ibyo biganiro urubyiruko rwabanje kwerekana impamvu rutabasha kugarura amahoro n'umutekano birambye mu gihugu, cyane no mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Abarenga 300 bari babyitabiriye bumvikanishije yuko impamvu batagera ku ntego bihaye ari uko bamwe mu bayobozi babangamira urubyiruko ndetse bakaruheza mu gihe cy'ifatwa ry'imyanzuro itandukanye ireba abanyagihugu. Bimwe biterwa n'abanyapolitiki bamwe na bamwe nyine badakunda igihugu, bagenda basansibiza no kosha abasore babashorewe rero bafite inzara, bakagenda bakemera urwo rushuko mu mwanzi. Ariko ahanini binyurira mu bapolitisiye bamwe bagenda bakorana n'umwanzi. Akaba ariyo mpamvu abakoresha urubyiruko abanyapolitiki bakeneye inyungu zabo, bakeneye kugira influence mu buyobozi bwa Kongo, mu buyobozi bwa Est ya RDC, mentena bakagira ngo bakoresha urubyiruko bakabamanipira. Bamwe bahabereza amafaranga, abandi babahereza impamvu zitari nyazo, bamwe bakabyatura kurwanira ubwoko bwacu. Inosa Rugero, umuyobozi w'urubyiruko rwa community y'abahutu mu burasirazuba bwa Kongo, agaragaza ko urubyiruko rugira uruhare rukomeye haba mu kubaka igihugu ndetse no guhungabanya umutekano. Uyu hari ubutumwa atanga ku rubyiruko. Murabizi ko igihe cy'intambara abasore nibo ba victime ariko bakanaba n'abaacteur. Nuvuga ngo mu ruhande mwanzi ni abasore baba bari kuhapfira, no mu ruhande rwa guverinoma ni abasore bahari. Akaba ariyo mpamvu abasore bafite inshingano zikomeye mu rwego rwo kugarura amahoro. Kugira ngo amahoro agaruke birasaba kugira ngo umusore agaragare. Akaba ariyo mpamvu turi guhamagara abasore bose kugira ngo bashire imbaraga hamwe, kugira ngo umwanzi turebe ko twamunesha, abantu bahunze mu turere twabo basubire mu birere byabo. Amashyirahamwe atandukanye haranira uburenganzira bwa muntu muri Kongo agaragaza ko kuvaho umubare w'imitwe ihungabanya umutekano mu gihugu wiyongeye cyane, urubyiruko narwo rugaragaramo. Abitabiriye ibyo biganiro baboneyeho gutanga ubutumwa ku basore bakiri mu mitwe yitwaje intwaro bitemewe n'amategeko. Dufite uruhare rwo kugira ngo duhamagare b'abasore bacu bari mu ntambara, tubereke ko kurwana atari byiza, tubicaze tuganire dushaka ukuntu kwa mahoro ararendama hano iwacu. Hari abasore, hari ingumi, tuzi yuko iyo ngiyo hari n'ingumi nazo zihari, nubwo zitari nyinshi zirahari, bari kuzikoresha nk'ibikoresho, nizo zo kwikorera amazi, nizo zo guteka ibiryo, nubwo zidofata imbunda, ariko nazo zindari muri iyo ntambara. Turabasabye bashira imbunda hasi, baze twubake Repubulika Demokratike di Kongo. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo urubyiruko rukomeza kugaragaza impungenge ruterwa mu gihe leta ifata imyanzuro ireba igihugu rutari mu bagishwa inama. Urubyiruko rusaba ko leta yakora ibishoboka byose mu kugisha inama bamwe mu bayobozi barwo, cyane ko ibyo bizafasha kugarura amahoro n'umutekano birambye muri iki gihe aho uburasirazuba bw'igihugu bukomeje guhura n'ingaruka mbi ziterwa n'intambara. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi: inzovu iza kona umurima yawubura ikona nyirawo. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.